umukobwa uzosanga adafise inzobe uyo ntari updates umukobwa wese ari updates tizo kuba afise inzobe nanje ndimanje vuga ati nshaka umwarabu naho basiyo batari umwarabu akina yo nakisusu ndibaza mwarabonye byabaye ahinyuma nashaka naka kuvuga izina bari ngo muri lebo barasohotse nta na taxi vero baronse kugira ngo basheho babiri muri taxi abataxi vero babiri mu barabara kugira babarondere basi n'uburyo bwo gufungura batwace tuba oblige ko tuduga nitwe twari dufise izina rya Binman Boy nka Jadix nande mugabo bashaka gutwiba logo niko nashaka nkabivuga mugabo nta mutima mubi birimo nibaze twumvikane tubacire uburyo bashobora kuriha kubera iyo logo nitwe bwiye twayicreye hanini kiri kwa arabizi kubera n'umwana wanje muri Master Music inco gituma ntibyaje kubusa nta muntu yo kuyudukaniza ico kintu mu gihe ata preve afise mu minsi zamuzokumva nibizoherera ngaha gusa bizoja no mu butungane bwira tuko turondera ivyemeza tubikwize aba nabone bace basheta ivyo wabo natwe dusheta ivyo wacu abace babone habonekana nyine logo ninde oh no 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 oh 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 Hello guys, bakunzi ba EcoBuzz TV n'abakozi ba Khalid Promoter nkuko musanzwe mubizi Mr. Woza wombona ndakora byinshi benshi bakiga nako nkazana ibikorwa bakazana amajambo every time bamuzi yuko Mr. One Time Khalid Promoter mbandi kuri micro ndabazanira ibintu bitesa biri fresh by'urusaku ndazi muri ko murabona benshi mfise umushitsi ngaha umushitsi ni muzi n'umushitsi nyabaki agenzwa n'iki ngaha gusa ni vyinshi turaza kumenya kubijanye nawe bivuye kuri we wenyene reka aze tumwegere aze kutwibwira we ninde agenzwa n'amaki ngaha nkuko bisanzwe Mr. One Time afise tuboro nyene n'abateguri vipi bro poa kabisa refresh nyene agenda good akazina ka bakunzi ba EcoBuzz TV bakumenya abakunzi ba EcoBuzz TV nitwa John Black iryo zina benshi bamenyere iryo zina ry'ubustar John Black izina ryawe ry'ukuri ry'imvuki izina ryanje ry'ukuri risa n'igihugu canje nitwa Hicuburundi Jean Icuburundi Jean nk'ukuntu usanzwe nitwa every time every day Mr. One Time nkoresha umwanya buke hajya mu mwanya umwe shaka kumenya byinshi kubijanye na John Black kubijanye na John Black shaka kumenya yuko John Black ikirato ciwe ca mbere yakiguza ngahe niki yambaye no munsi ngahe kiri ku gaciro kangahe bon je ikirato ca mbere hanini ibirato byanje sinabigurira ino barabinzanira bivuye hanze ni commande iva heno bo biva hatandukanye birava Canada ibindi bikava Kenya iki cyanyuma cyavuye Ethiopia iki cyanyuma cyavuye muri Ethiopia cyagutwaye ngahe cyaje sinzi kubera ni bari ababigura amabakando ikirato sinzi ibe y'amahera bigura ngabo bahora bagufasha suvye wigurira baramfasha sivyo nigurira Mr. John Black asanzwe akora iki kubatamunsi John Black no muririmbyi kandi John Black akandi kazi kiwe kubera umuziki si wo dutunga wonyene kubera rana nibi by'amakorona akazi kiwe njeje ndahinyanyura mu indirimbo ndafata amajwi nkahinyanyura indirimbo muri studio za Best Way Records John Black mudemo wawe nihe jambo akubwiye ucunezerwa aho nyene na mudemo office kubera iki sinkundwa tu none urabipimo bibone neza gutakundwa amani bon je namaze kubigerageza kenshi nuje azakurikira kubera ndi John Black nabwo azakurikira ngo kubera ankunda oya azakurikira John Black nakurikira Hicuburundi Jean
ibintu bitatu John Black akunda cyane mu buzima. cyambere cyo kugira famille cyakabiri gufungura bien kubaho bien. John Black mu kazi kiwe k'umuziki amaze guhura n'inamba nyabaki. Inamba myini nyinshi cyane ntabwo uzivuga ino munsi sinozeza ni nyinshi cyane. Zitatu muri izo zitatu nuko umunsi umwe niho ndacabyibuka ngiye muri concert ya Epifamba yarateguye concert kera cyane yarateguye concert kuri hajya bayita kuri Musée Vivant ndavyibuka. Epifamba yarateguye concert za abastar bafari azibandi ico gihe ana bari kuri top sana rwose ba Lolilo bande Sadbin hari bwaze twe turaba petits cyane turaba fani sana yana chatuja muri concert ndibikisho gihe nari natwe amahera ndi ku muryango barayansopa bayansofya na kubona twinjira tunigana kuri kaya kajyango ku grillage tunigana kugira winjire byari bigoye ndashavyibuka vraiment cyasaba yuko banyiba amasaba amahera nari mfise barayanyiba ngiye kwisopa ngira ndiye nashikiriwe cyasanga na amahera mfise cyo oblige ko sohoka cyangwa ati none sohoke naje kurana ntaravyo baririmbye banje inkunda nemera ndavuga ati no canja kuri portail nshaka kurira hari inyuma nshaka kurira ngira ndumbukira indani ngira canja kuraba concert ndurira bye hari ibintu by'ibisinyengi biramaragura nibihwa biramaragura cyane amacandagwa indani mu rupangu cyasanga Epifamba nawe yahashitse asharamfata carasubiza inyuma n'amakonzi menshi yana cyo gihe je sinzovyibagira tu acho n'ikintu canshike mu buzima nazo kwibagira muba kuzaniye Epifamba ngaho mukiri Epifamba oya ndamutahura ubu ndamutahura cyo yakoze ndagitahura ubu kare nawe babona atahura abona umengo n'umuntu mubi nta mutima mwiza mfise kuri jewe mugo naratahuye kuko bijya bintu abishiramo amahera menshi cyane ego nane kugira hombe nivyo bimubera byiza na John Black nawe bishikiye undi muntu amugiriye ico kintu nyene John Black yomubwira iki muri ako kanya ko nico gituma jewe mbaye nk'organiza amashow noza ndagira show zimwe z'ubuntu izindi bariha kugira bajya batamahera bafise bambona bajya abandi bafise amahera bakambona kubera ari gihe usanga umuntu avuga ati no ari bya gusa je singenda kumbure abari mu dogararo ibyantu benshi je singenda akashima kuriha ego rero no korohereza bose abadamahera bafise bakambona abamahera bafise bakambona John Black narigira kwiyumvira icyumviro cyo kurondera management icyo ni cyumviro umuririmbyi wese ku isi ashobora kwiyumvira kandi akeneye kubera management ni ikintu kinini nya cyane muri industry y'umuririmbyi wese muri karere y'umuririmbyi wese kandi ndabyumvira cyane nuko ntibaraboneka na John Black had management ikintu cya mbere basaba nigiye cyambere cyo nosaba ndibaza mwarabonye ibyabaye aho inyuma nashaka naka kuvuga izina bari muri label barasohotse nta na taxi vero baronse kugira ngo basheho babiri muri taxi abataxi vero babiri mu barabara kugira babarondere base n'uburyo bwo gufungura batwace tuba oblige ko tuduga muri abo bantu wavuze wo tubwira mu numwe basi no biri box bon oya biri inbox kuko sinamugira brand John Black has miss mbona yuko muri doga abantu bo muri Billman Boy mwavuze yuko bamaze kubajya logo yanyu kandi nimwe mwayitangutse none ko kubera iki ba John Black batari bwayishire ahabona ku bandi bantu bamenye yuko niyo logo yabo mugabo igihe abandi bantu bayishize ku mugaragaro ba John Black baciye batangura kuvuga yuko ni logo yabo kandi baciye berekana n'ivyemeza muri ico gihe abantu bavuga yuko ba John Black cyangwa mwebwe nibo bisuma urumva aho ubivuga kwiki bo mu bisanzwe logo yari ihari kandi nabajya bayitanguje logo bari bahari sivyo igihe logo ihari umuntu wese nshyitifya neza yuko abizi neza yuko iyo logo yari ihari barahari tu bajya babiteguye babigize bajya bari bazi ko logo ihari kuva kera mugabo ugaca wumva kandi waruzi yuko je mfise logo yiwanje ko gaca utora ugajugune kuyikrea handi umva vyo genda gute wewe wayimenye kanje abandi barayimenye sava mugabo je mwene logo sinkeneye yuko ndabatwara logo ya je ndi mu createur ni bandi hama je logo ndayibareke je nkine ko bandiha nta kindi yego bivuga yuko nka ijya Billman Boy niwe wayicreye bon ni Jadix yayicreye Jadix yarayicreye twari muri Master Music bajya bose barabizi tu hanini kiri ko arabizi kubera n'umwana wanje muri Master Music cyo gituma ntibyaje kubusa nta muntu yo kwiyudukaniza ico kintu mu gihe
ata preve afise. No kuvuga yuko barabivye logo yanyu kandi umwe muri bajye yarabizi yuko hariyo iyindi logo igiye gusohoka gusa bace babitangira. Yego nuko bimeze. Yarabizi gute yarabizi hamagace genda gukora ikindi. Logo ni nyinshi ni wowe izina ryawe gusa kuryubaka no kubaka ico wawe nta kindi. Billman Boy ntabwo ari blending ya majabu sana. Me nuko gusa batiyumvira gukrea by'iwabo bafatira kuri bya bindi abandi biyumviriye kuko nabone bibafata ko bibadoma ko gacha bashaka kubikora kuko nabona baruguru bacha bashaka kubikorerako kugira kubera nabona bava ruguru bacha babikorerako no nitwe tufise izina rya Billman Boy nka Jadix nande mugabo bacha bashaka gutwiba logo niko nashaka nkabivuga mugabo nta mutima mubi birimo nibaze twumvikane ama tubacire uburyo bashobora kuriha kubera iyo logo nitwebwe twayicreye ndibaza mwara abanyamafoto yabaye publication twambaye Billman Boy ama publication twambaye Billman Boy ndibaza mwarabonye yuko natwe ko turabikora hama mu misi za muzokumva nibizoherera ngaha gusa bizoja no mu butungane gira tuko turandura ivyemeza tubikwize aba nabone bace basheta ivyo wabo natwe dusheta ivyo wacu bace babone habonekana nyine logo ninde yego nk'ubu wo kuzanira Double J nakiri ku muri aka kanya ikintu wo babwira muri aka kanya nyene nka conseil canke kubahanura kubabwira ikintu nyene ushaka gushika muri aka kanya kubabwira yuko mugiye kubarega. Bon musanzwe mvuze nabi byosha bibonekana yuko ndiko ndarondera kuduga ngo kubera Double J canke kiriko no je sinkene kuduga ndakeneje izina giwanje ndakene kuryubaka je ubwanje ntabwo nkeneye kiki ntayo nkeneye shaka yuko kubera arabizi nawe nyene umutima wuramujya arabizi yuko ari ivyo nibaza najambo murumva Jadix yavutse jenje chimye kuvuga sone kuvuga kuri ivyo on rero bareke bakreye gwabo cyanye baze bavugane n'abarongoye yo yindi yo Billman Boy bavugane hama bari hane bihere ibintu bisanzwe twenda gushika kure nihe sano riri hagati yawe na Jadix Jena Jadix bon turabantu nyene twababaranye muri music kandi twakuranye muri music bon musanzwe dusangiye nakazi kandi dusangiye byinshi yego muri aka kanya kubona yuko Jadix ataravuga ikintu na kimwe mugabo we birakubabaje cyane ikintu wo babwira yuko ico bateguza bicare bari prenyene urumva uri kurabateguza barabavuga mu kirundi iyo uhoze ni bibi ofu muvuga rero arahoze nitege witege ikintu nyene niko novuga tu iyo uhoze ni bibi ofu muvuga ishavuri gahera mugabo mu gihe uhoze ishavu ntibajyaheze nibavyitege naguhaye micro kuri podium abantu babiri nyene wo tukamura ako kanya mu basani nta numwe kubera ndabubaha bose basani bose top 10 y'abasani wemera top 10 abasani bose bako barakora neza babiri ba mbere wemera mu Burundi abasani babiri wemera mu Burundi bakora cyane ino munsi wowe uzininde akora cyane icyo kibazo gera kubajiki je navuze ati ino munsi ninde uzi akora cyane abasani babiri nemera bambere cyambere cyo uwa mbere ariko arakora cyane ni jewe fise na new song yitwa umubabaro uca wandika John Black kuri YouTube tuyibona ni umubabaro hama abandi nabo bako barakora sindafata umwanya nicare ndabarabe kuri phone ninafata umwanya ukwiye nzobaraba hama nzobavuga John Black message ya nyuma kwandikira Jadix yari message ya nyuma yambwiye ati no kubabwira bakamenya aho byavuye naho byahereye abantu nico kintu yanyandikiye cyane muri ico kintu yakubwiye twasha kudusigurira tubimenye neza ibintu yashaka gushikako yashatse kuvuga yuko hari abantu ubunye muri umwanya two turavugana biyumvira yuko Jadix ari umuntu ashaka yuko ashaka kiki ashaka kudugira kuri bajya anya mugabo siko biri Jadix ni umuntu arazi kwirondera wenyene arakene we izina giwe ararifise nirijya nyene ahubwo we washaka yuko ubutungane bukora yego John Black afise indirimbo
indirimbo yiwe n'umubabaro twashaka utubwire kapela y'iyi ndirimbo uyiduhe kabisa ku bafana ba Ecobass TV bariko baragukwirikirana bashaka kubimenya nyene bayumviye song iri kuragira kavuyo nyene muri YouTube. Mu bisanzwe sinimeze neza. Ejo naragize amatize menshi ije ryari baye crash gatoyi mugabo ndashaka kuvuga muranyihanganira uko nyene. Naso. Yeah. Oh no 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 no. Oh. Umutima urarira amasaka b'umuryango wo gusohorera amosozi amosozi nanje ubwanje nkiganyira icyatumye unsiga unsige mu marira umutima wanje naraguhaye nka John Black amaze kubabazwa kangaye mu rukundo kubabazwa kangaye Bura tumvise indirimbo ijanye n'urukundo umubabaro hanyuma wamaze kutubwira yuko wewe niwigera ukundana urumva bo mu bisanzwe kubera n'ukundwa je sinkundwa ndakunda ariko sinkundwa ivyo ndabivuga mu kibano aho mbaye ndabona byinshi umukobwa ukamuha byose mugabo akakwereka umengo si we wabona tu hari abandi we yibonera nuko abademu bangahe bamaze ko guca indobo kunkatira Chana bariho mugabo se no bavuga bariho bariho dushaka igitigiri cy'aba ex bawo igitigiri cy'aba ex babiri gusa John Black ni kiye kintu basi yifuza nifuza ko muri kayi muri music ikintu nifuza gose no gutera imbere kuko nta murindi wise nta murindi no madakeneye gutera imbere nico kintu nifuza kindaje shinga no kubaka izina ryanje. John Black ubona yuko wo kubaka gute izina ryawe bon nkuko mubizi ndo muririmbyi hama izina ryanje nshaka ndaryubakire nyene mu buririmbyi. John Black impanuro ku bantu bafise ibintu by'ubusuma nyene byo kwibana copy kwa muri ibintu nyene mu bintu ikintu cy'umuntu ubona yamaze kwikorera kanyuma ko cyuko gikubita copy hanyuma ukaja no bantu babwira yuko gukubita copy si bibi mugabo wakuse copy gute ndashobora kuba wambaye ishati ifise amabara ukunyene no usanga ngiza amayana amabara mugabo yacafye ukunyene mugaca nkangira yanda amabara mugabo nakubise copy mugabo nakubise indi copy wanje irimo ide yiwanje gukubita copy si bibi no babwira yuko girisha ubwenge mu gukubita kopi bakashiramo n'ubwenge bwabo Imana yabahaye kugira ngo ntibibonekane nabi yuko wakubise kopi directement twitege yuko abafana none ni kiye kintu John Black ariko arategurira abafans ikintu ndiko nabategurira gikomeye cyane nuko ntagiye guhagarara na rimwe ubunye mfise ibikorwa byinshi gose ndiko ndakora umunsi ku munsi uzamurabibona tu kubera sinicaye tu ndiko ndagwana 2021 cyakana ivemo meze neza mfise base yo guhagarara amuvuga ati John Black arahagaze John Black afise indirimbo zingahe atarasohora ntarasohora ni nyinshi cyane ni nyinshi kajambo kagasunika rugi ku bakunzi ba Ecobass TV bon no shaka nababwira abakunzi ba Ecobass TV ndabakunda acha ndabahimiriza yuko abatagira subscribe kuri Ecobass TV baje ko bagire subscribe kugira ngo babona amanuveto kubera ni TV updates nkacha ndababwira yuko boja no kuri John Black kubera ni YouTube nyene ya indi nyene tujajya wandike John Black wandike umubabaro by John Black ucuyibona ni indirimbo bien imeze bien ikoze neza amasana ameze neza iri romantic ugire subscribe ucugira share na comment yawe uyindungikiro kugira ngo John Black genda face kintu kimwe shaka kubwira na John Black numwanya wawe ushise urumva numwanya wawe ubonye shaka mbaze ibibazo nakubajije wabonye yuko sikose nakubajije ikibazo ca mbere utambajije nari nkeneye cyane nuko ombaza indirimbo yawe ukeneye gukubita iyikurikira yitwa gute titre y'izina yishure indirimbo nkeneye gukubita titre yayo yitwa shaka umwarabu indirimbo igere bara mu byitege tu bizoba irenze no Chaka John Black ambwira ikibazo cya kabiri
mbega John Black ndibajije tu yeah mbega John Black umukobwa kwe agusavye urukundo orumu Giovanna no wariwe n'ukuntu yanyigereye yego hanyuma John Black reka tubasezera abakunzi ba EcoBuzz TV na dushaka ubazanira agaterme baseka gapela koko bahonde bo iyo ni ndumva ushaka kwinjira muri shaka umwarabu no iyo ni kiragira ndindiriye ndayisohore n'amasanamu ameze neza abakunzi banje bavyakire neza kubera wowe utaragira subscribe man numuri tugiye tuje update dusohoke mu mahanga birenze tuje mu mahanga birenze nivyo dukeneye ubu nyine no musi nakoze mu Burundi nyine gukora no hanze sivyo no hanze bamenye ubwo ati nzokora mu Burundi nivyo mugabo indirimbo yanje ibe international ibone bose kubera ushobora kubona video kuvuga ati bon iyi ni video n'umuntu ari Kenya n'umuntu ari South Africa avuga ati that's a video there's good video ya mbe ngizo video zose uzozikora cyane muri uwo mwaka nyene kubera nturahera no mu mwanya wo gusunika urugi gusunika umwaka guhereza umwaka ni ngombwa nzoce ndayirekura yego mbira video basimaze ko gutwara menshi n'izina giye ndirimbo video maze kuntwara menshi n'izina giye ndirimbo video maze kuntwara menshi yitwa umubabaro inshasha yantaye mahera menshi ni inye yitwa shaka umwarabu kubera namaze kwandika projet yose naye depojeje mu bantu bankuriye gira bayikosore izotwara uburyo bwinshi gose umubabaro yagutwaye ngaha umubabaro yantwaye pepre nibuse neza twanditse 850 yagutwaye menshi ndi mujene siniga niga production nirwa muri studio mugabo nta mahera membwa nta mushahara je nandikigwa abantu bamfasha nibajya nyene Imana bahezagire kandi barambuje kubavuga izina ico novuga gusa ni watoto wa ATL bajyanye hamwe na Best Way Records n'umuryango nibo bantu bamfasha nabandi gerageje kumva neza wambwiye yuko ufise indirimbo shaka umwarabu shaka umwarabu ndazi abirabura bamaze kukwanga bose mbe n'umwarabu ukeneye ko uzoronka canke n'ukuririmba gusa uvyo kuririmba iyo ni terme nakoresheje shaka umwarabu ni novuga ko ari terme kuko umukobwa wino musi adafise shaka umwarabu ni nka terme nashaka nkavuga kuko uravye ino munsi muri iyi monde tugezemo umukobwa uzosanga adafise inzobe uyo ntari updates umukobwa wese ari updates ndiza kuba afise inzobe nanje ndimanje vuga ati nshaka umwarabu naho basiyo batari umwarabu akina yo na kisusu niyo terme navuze ya none umukobwa afise inzobe muri iyi misi wamwita gute adafise navuze ati adafise inzobe abafise igisusu umukorogo nyene araba yavuze mukorogo arabireka kubera avuga ati je ndiyemera afise igisusu utiyemera ku gisusu acagishira ngaho niko bimeze niyo type bimeze go twamaze kuvugana byinshi ku bijyanye na industry yo ngaha mu muziki mu Burundi n'ivyiwawe nyene byinshi cyane reka none tubabwire yuko abakunzi ba EcoBuzz TV Mr. One Time yari kuri mikro ariko arabazanira ibintu by'urusaku nyene reka tubabwire John Black ikintu babwire ikintu kimwe gusa abakunzi ba EcoBuzz TV mudufashe mugire subscribe nakavuze kadusubiriremo ako kaboro kari fresh sana akaboro karushye kariko kararengana ngaho bakita gute akaboro karushe aho kararengana karengana ngaho nyene kakizana Jesse ndakazi kubera Jesse nigiye ivyo vy'amakamera batubwire basi bayita subscribe wenda kwemera sana big up sana so bakozi ba EcoBuzz TV ngane ikiganiro cyo bakigereye kumari kumwe na Mr. One Time Mr. Khalid promoter kuri micro inyuma kamera nashaka kuvuga uwo mutipe nyene ahora nyereka ibintu byinshi cyane abazanira ama image ameze fresh gusa gumana natwe ba Mr. One Time EcoBuzz TV turashafishe ibikorwa byinshi tubazaniye so thanks sana big up